rero abo barundi bariyo baragize barakora ubuzi umuntu akaraba kuko nyimba ari ngorane ziriyo nukuba mu nzu ya Australia yuzura amahera yose naho wowe uhabwa amahera na leta amahera araguherana kubera inzu byazirazira inzu ni ngorane nk'ubu umuhungu wanje yari karambira ngo mama ngo inzu bayitudugirije ko ngo ndiko ndashaka ngo ukuntu ngo nyimba twovamo ibaza inzu y'ibyumba bibiri ni n'inzu ikuze yahora yiriha 530 ubu rero bayishize ku 670 zarambwira ibintu nkora ni Yezu yari yaranasezereye ranije inzu kuva nkiri muri Tanzania ngorewe muri Tanzania rero muri nyagihe nazanere ku bintu nkerekwa n'inamba z'inzu nyuma rero nza uri muri Tanzania ndi muri Tanzania iyo nzu narayeretswe yomba mu buyanje uraretswe ingene imeze nyene jewe narindi mu gasho muri Tanzania bampohoteye bashira mu gasho ni birebire kuba no bidondora cyane tuganire ko naco kugumbira kugira ngo umuntu ashobore gutahura kugira ngo yumve n'ubukuru bw'Imana koko rero muri Tanzania nahabaye mpangayitse ngowe mfise ibibazo katukuratsa ku kantu menga arashusha mfise ibibazo ko bamwe banyita umututsi kazi ko abi wacu bari mu deparasi Ngozi ko muri Australia naho uri buri kuratambuka mwibarabara ugatsitara ukavunika cyangwa ukagira ikibazo nkubwira mpora oya barakubwira mpora ahubwo uraza kwitwara kwiryo barabara barikoze nabi insurance kakuriha ariko kandi hari habagirira y'ibibazo wanashaka mu mafactory bakabahohotera n'abandi bagira ibibazo ama insurance canka ikampanye ikakuriha nanje rero kubera icyo kibazo nagize niho bampaye amafaranga canigurira inzu hariya y'amakashi cangura ayasigaye candayazana mu bikorwa byino kandi mbabazwa n'abana cyane bo ngaha mu gisagara ca Bujumbura nyimbura mubonye ngo ni umudiaspora nigiki umudiaspora n'umuntu nkawe nababwiye hariya bagezeyo ubuzima burabacanga binywera birirwa rukwinywera gusa ntibishiramwo ngo bakora ubuzi canke bagira iki bakabona ajya amahera leta ibaha bakumva ko byaheze rero uri umukobwa ukabona uwo muntu ngo ni umudiaspora akakubesha akagutera inda usigarura rero uwo mwana ntiyongera no kukwitaba nzi beshi byabaye abakobwa rero nibagugabe n'abasore kandi hari abadamu beshi baraza karaba gasore keza nkuko noca nicagurira wewe ariko yeza mbabarire umutima wanje ntabiri ugacuraba nkawe ndiko ndakuraba ungana n'umwana wanje nabyaye ukaza gufata umusore nkuko ugiye kumushira mu bana bubangana nabo wabyaye ibyo byose ni ngorane amahoro meze neza jewe ni Tofkanik kuri channel yacu Dieudonné ndi aho twagira amahirwe kandi ko turi kumwe n'abadasanzwe bazogana ibigiye bitandukanye mwiriwe rero cyangwa muramutse vanye kuri OS umwanya uri kwirabirako ndagwikaze kuri channel yacu ndabwabwa subscribe amakandi ukirikana ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye ibiganiro ubuzima bwanje aho tuganira ku buzima bw'abantu bagiye batandukanye twungana ubwenge mu buzima bugiye butandukanye uno munsi twagira amahirwe yuko turi kumwe n'umudiaspora ava muri Australia araza kugana byinshi bigiye bitandukanye reka tumwakire rero yes turagohe kaze rero yo murakoze cyane kunyakira kandi nezerejwe cyane no kuba mwongeye kunyiyumvira ko kandi shimira n'Imana cyane yo mwijuru kuko iyo ataba Imana ntibyari gukunda ko duhura rero kubera Imana twongeye guhura ndabyishimiye jewe nitwa amazina y'abavyeyi ni Miburo Zipora ariko hageze kubatizwa nishiriye ko Everine mugabo papa ntiyagemeye yakunda cyane Zipora rero na Zipora ndarikunda cyane mugabo ni Everine Miburo Zipora hanyuma nkabandi umurundi kazi
nkunda igihugu cyanje cy'amavukiro cy'u Burundi mvuka mu ntara ya Ngozi muri komine Mumba muri zone ya Gatsinda nkaba mfise abana 5 abahungu 4 n'umukobwa umwe nkaba hari uwundi mwana nyene mba numva ko nawe ari umwana wanje akaba ari Fabrice Manirakiza abantu benshi bazi hano mu Burundi mu diaspora yubaka amazu meza ubu rero ni nk'uwa gatandatu ni nawe novuga ati niwe wa mbere nawe ndamukunda cyane ndamufata nk'abana banje kubera ikintu mushira mu bana bawe kandi muvukana ni birebire kubera ko abavyeyi barapfuye bamajije gupfa bigera igihe Imana ibishaka iduhuza nawe duca turajana muri Australia ari umwana mutoya ubwo rero naramwirereye rero ndamushira ku ishure muri Australia aranankundira ariga mu gihe abana benshi muri Australia bononekara we yarankundiye ariga nkabashima rero ko mu byo yize ari byo biriko birateza imbere igihugu cy'u Burundi. Yes, Imana ishimwe. Aha rero ngaho onya turiko tunywa impeke. Ndanayikunda cyane. Ni impeke nziza iryoshe. Ahubwo tugire ni cyiza. Abandi bavuga ngo ku buzima bwacu. Ubuzima bwacu à la santé mu gifaransa. Amen. Yes, ni impeke iryoshe yo mu Burundi. Kandi usanzwe ukunda impeke wewe? Ndakunda impeke nta nzoga nywa. Nigeze kunywa inzoga cyane ngeze no muri Australia ndabona ko ndabye nabi nozopfira mu nzoga ntangura gutakambira Imana ifashe ndazihebe kandi narazihebye ariko nyuma naza ndanywa gerageza kunywa dukeya mugabo haragera igihe Imana izimbuza neza naba nananyoye ku nzoga nkaca ndota ibindi bintu mbese ubwa nyuma kugira mpebe inzoga abantu baje kundaba muhira hariho tujya tuyoga tutuwayini tuba turi mu bikarito bavoma ndanywa ko dukeya mwijoro rero cambona marayika araje arambwira ngo uko ni nko kunywa amanyare y'imbwa canda genda gaterura ndagenda ndata muri bine cyangwa muri pobere sinasubiriye nubu narinzi ko ni Imana yambujije impeke ariko ikindi gihe nerekwa mbona nanikiye amasaka yameze neza ndavuga ngira Imana yaranyemereye kuzandanywa impeke nca ndagenda ndagura amasaka ndinika muri Australia nyene muri Australia rero nyuma nagiye nkwa impeke mbona nta nzozi mbingize mbona nta yerekwa ndabona ati Imana yarandetse ngo nkwe impeke ariko nikoreye kuko hari abakora impeke bagashiramwe amabiya bakazonona gutyo rero nkiyo yohava insitaza imbere y'Imana rero suko noba ndiko navuga banywa inzoga ko ari ibyaha canka ari iki mugabo jewe ndi umukozi w'Imana byukuri kandi ntabikorera inzara sisonje ntawe noza gusaba ngo mpa iki kubera nakubwiye ubutumwa bwiza canke naguhanuriye oya ndabikora kubera ari Yezu yabimpamagariye kubikora rero Imana ntiyoba yarakwizeye ngo ibe yo guha message ku muntu utazi mu gihugu runaka canke mu babanyi ngo ube waborewe Imana izi kugendera ntishoboka kweli. Yes, rero turavuga impeke ku bantu baba bakeneye impeke bari muri Australia ko nako dukurikira bari muri Australia muno munsi bakeneye impeke ntushobora kuturabibaha none kugira ngo muze murasangira basha muri Australia abarundi turiyo turi bake ugasanga turi kure na kure ariko ugaca usanga turagira igihe duhura canke tukagenda gutemberanira tukisungana na umuntu akimukira ahantu kuko azi ko hari umurundi nka jewe ahantu mba ubu mba muri ahantu muri Melbourne mu isababu yitwa Melton rero nahagiye kubera hari abandi barundi kandi n'Imana yari yahanteguriye kuko naciye ndahasanga ikwaya y'abakongomani baririmba mu isengero rya Gatolika mba ndabagiyemo rero abandi barundi bari bagiye kandi bari bafasha amakredi baragura amazu jewe rero nanje nahagiye Imana yangiriye special amahera makashi nanje ca ndagura inzu abarundi rero kubera mu bazungu hariho ibintu usanga dutandukanije abarundi dukunda ibigori byokeje nibitetse ariko ibigori byokeje jewe ku kigori cyokeje Yezu rero arangirira ubuntu ngura inzu ifise mu kigo hankwiye
ndima ibigori nkatera ibiharage imboga singura mu isoko mu by'ukuri muri Australia ubu bintu birazimbye ku buryo twebwe abantu baba bitwa ko baronka amahera bahawe na government aduherana kandi kera amahera yaba ari menshi vraiment barayampa nkakora ibikorwa no ngaha mu Burundi ariko ubu amahera bampa arahera neza neza ndabye nabi nkaba no kwisanga ntarishe amafagitire y'amatara n'ibindi ariko kubera ko ntariho inzu nifitiye inzu yanje biranyorohera kuba ukuntu nkoresha ayo mahera hano benshi biyumvira ati mbega burya muri Australia canke mu bihugu biteye imbere biroroshe ko umuntu agura inzu biroroshe ko umuntu ashobora kuhaba ubuzima bworoshe koko hano biyumvira yuko iburaya canke mu bihugu biteye imbere haryoshe canke horoshe ahubwo nagira nciye ngira urumva rero ibigori iyo vyeze turatumiranira canke iyo nakoze impeke nkabwira abagenzi ngo nakoze impeke hariho nabandi bama bayikora hanyuma njewe nama ndayikorera abantu bakambwira ati urankorera impeke nzoza guyitora unkorera y'ijana unkorera ya 50 rero rimwe na rimwe ndabikora rero ubuzima rero bwa Australia warumbajije tibiroroha mu by'ukuri ubuzima bwa Australia kubisanzwe Australia ni gihugu kiza pe hari ibintu ndagishimira n'ibindi ngaya mugabo Australia ni gihugu kiza rero iyo abantu b'abarundi bagiyeyo baciye mu mpunzi canke se abariyo nkuko kwanje ndashobora kudekarara umuntu bakamusanzayo ari government yabigiyemo uwo muntu yinjiye yemewe na leta bahita bamwandikira amahera zarafata burindwi zibiri mugabo bagaca bakujana ku ishure ukiga icyongereza noneho wamara kumenya icyongereza ugaca utangura guhiga akazi naho wowe utarakimenya utegerezwa kurondera akazi iyo bishoboka canke wamaze kumenya ko bikunda rero muri Australia mana yo mwijuru nta muntu yohaba ngo abura akazi yokora ubuzi buriyo butandukanye rero abo barundi bariyo baragize barakora ubuzi umuntu akaraba kuko nyimba ari ngorane ziriyo nukuba mu nzu ya Australia yuzura amahera yose naho wowe uhabwa amahera na leta amahera araguherana kubera inzu byazira zimyizu ni ngorane nk'ubu umuhungu wanje yari karambira ngo mama ngo inzu bayitudugirije ko ngo ndiko ndashaka ngo ukuntu ngo nyimba twovamo ibaza inzu y'ibyumba bibiri ni n'inzu ikuze yahora yiriha 530 ubu rero bayishize ku 670 rero kubera hari igihe twigeze kuba yaje ngaha mu Burundi arasubiza inzu n'ibyo yaratunza bitakwibarabara urumva hariya urashobora kubona aya mateleviziyo nibi byose ugatakwibarabara ushaka kuyimukira mu yindi ntara ugasigaho cyangwa ukabimana impuzu zose burya impuzu turatigita mu mpuzu nk'ubu unyi mbafise impuzu mugabo haragera igihe nkazipanga neza cyangwa ukanamesa neza ukagoro ugashira kwibarabara abantu bagatora bakazaguta mugabo ubu iko byari biri kera bigenda birahindagurika hariho abantu bazitora bagaca bazijana kuzidandaza mu masoko yabo ugasanga ziri ku mahera make n'abandi bazitora bazijana kuzifashisha abantu bo mu bindi bihugu canke nizo sanga bazana mu Burundi zinyene kuko hariho n'abarundi hariho n'abarundi bavuga ati uranyegeraniriza yaba ibijya bintu bimesura namye ku isoko Bujumbura ndaraba ndabona ko bafise amamashini ajya mesi impuzu narabonye kumenga aho hariho n'ibintu amamashini yoza ibyombo sinzi mugabo ingene babikoresha mbona barabirokoye narabonye microwave ingene ibisahani byabyo babifisa ahantu babidandaza rero n'abarundi barakubwira ati yabo isafuriya iteka umuceri yaba microwave yabiki ibintu byose bipfuye za murampamagara ndabitore rero barabipakiza amakontineri bakabizana mu Burundi canke mu bindi bihugu barafise ingene babigenza rero
abarundi baragenda bakafata amakredi bakagura ibibanza bakubaka barafise amazu meza kwera abarundi hariho abarundi bafise ama etage meza hari anya yego bubakishije vraiment babamwo mugabo beshi nyene urumva baba bafasha amakredi bakaza barariha bukebuke n'abandi nyene usanga ni bake bogurinza amakashi kuko hari uhuwa ntwenze ngo ntanzu waguza amakashi ni bake bagurinza amakashi n'abahabaye muri Australia urashobora kuhavukira ugasaza ugapfa atanze ufise canke atatongo ufise rero nuko bimeze abantu benshi uno musugurako kwinshi urahurumbira cyane kuja mu bigo byateye imbere mbega kuko hanze no hari ubukirira kubisanzwe nuko jewe abantu ndabivuga umenga hariho abantu tutabyumva kimwe mu byukuri nibyo hanze ni heza muri Australia nta muntu yovuga ngo arishwe n'inzara hariho bamayibobu bubana nagwiri hariho abarara mu makanevo kubera ko babirukanye mu mazu babuze amahera yo kuriha canke badafise amahera yo kuriha ariko kandi ndiko ndaraba hano mu Burundi jemba muri Australia abantu benshi bumva ko mba narakize canke muri Australia ngo dutora mahera uko dushatse je ndafise nka mwene wacu akora arangura mu Bushinwa ari mu muji Ngozi ndazi inzu abamwo nkaraba ukuntu yicururiza aja mu Bushinwa ndazi ko andusha amafaranga uri muri Australia cyane ahubwo ni kubera Imana yanangiriye neza ikanshirira mu miyaga nkaronka amafaranga nkagurinza amakashi nkaba nanje nitwa ko mfise inzu muri Australia ariko abantu bari ngaha mu Burundi atari mu mutwe wiwe wo kumva ko yoja mu bihugu byo hanze hariho abantu babakire bakomeye bidandariza bakora ibyabo barusha agaciro abari muri Australia yego kweri umuntu ari ngaha mu Burundi ugasanga amafisa amahera asumba umuntu uri muri Australia jewe ndagwaye akarorero kuwo mwene wacu uwo mwene wacu ndazi ko afise amahera kundusha canke afise ibyo atunze gusumba jewe yes hari umuntu ashimva ati none kugira ngo uronke amahera yo kugura inzu vyagenze gute komeshi ntibiborohera we vyagenze gute kugira ngo ushobore kuronka amahera yo kugura inzu nuko Yezu yabinkoreye no bisigura ko birebire ariko narikubise hasi ahantu mu isoko ndagije kwikubita hasi candagira ikibazo mu ivi biragera rero naho bankorera operation bankoreye operation rero kubera Imana kandi kubera Yezu yazarambwira ibintu nkora ni Yezu yari yaranansezereye ranije inzu kuva nkiri muri Tanzania ngorewe muri Tanzania rero muri nyagihe nazanerekwa ibintu nkerekwa n'inamba z'inzu nyuma rero nza uri muri Tanzania ndi muri Tanzania iyo nzu narayeretswe yomba mu buyanje uraretswe ingene imeze nyene jewe narindi mu gasho muri Tanzania bampohoteye bashira mu gasho ni birebire kuba no bidondora cyane tuganire ko naco kugumbira kugira ngo umuntu ashobore gutahura kugira ngo yumve n'ubukuru bw'Imana koko rero muri Tanzania nahabaye mpangayitse ngowe mfise ibibazo katukuratsa ku kantu menga arashusha mfise ibibazo ko bamwe banyita umututsi kazi ko abi wacu bari mu deparasi Ngozi ko bari kwica abantu b'abahutu hari ryari burya hari muri Tanzania mu 2000 kangahe kubera nashitse muri Tanzania 2004 hari nka 2005 2006 2007 2008 aho hose nari nkiri muri Tanzania rero canke mu 1994 nasitse muri Tanzania mu 1994 rero mu 1995 1996 mu 2000 aho hose nari nkiri muri Tanzania rero nagiye ngira ibigeragezo bama bashatse kunyica kubera bari baramaze kunyishiramo ko no bandi umututsi kazi mugabo kubera Imana ikazira iramba hafi niyo mpamvu
noza mbwira abantu dukwiye kugira urukundo tugakundana tukareka kubabazanya kuko ntubuzi umuntu icyo azovamo canke ikimana imuteganirije. Rero igihe abagabo baho wasanga bashaka kunyipfuza, ugasanga ni n'abagabo hasaza abasilamu bambabarire, ugasanga hariho abagabo b'abayisilamu ugasanga afise abagore barenze 4. Rero bamwe bakumva banyipfuza mbere bakanambuga ngo ujya mugore ngo w'umututsikazi ngo yirata ngo asambana n'imihirimbiri nukuri kw'Imana bariko barandenganya pe. Rero umunsi umwe umuntu umwe arampohotera w'umugabo avuga ngo namwibye isaha. Iyo saha yarahagurukije abantu kweri n'abakose twakorana tukaza turaza no kuburana. Rero bari babanje barabanza baramfunga. Njyamye rero mwipirizo mu gasho k'impunzi kanuka niki ku kantu kakagunira. Nsinziriye ndota mbona njyanye mu nzu nziza isa neza pe. Yo nezerewe irimo amatara meza. Ngiye kubona nzanzamutse yo sanga njyanye mu gasho ndi kumwe n'umwana wanje yarafise nk'imyaka 4. Barafungaye n'umwana? Kuko umwana yamukurikiye yari yarapfuye. Ndatotezwa cyane mba mu bigeragezo na se yamubyaye yari yaramwihakanye. Ndahangayika cyane rero nongera ndiryamira. Narasenga nyene bisanzwe ndiryamira sinarinzi ko ari ibintu bizoteba bikaba. Nyuma namaze iminsi 2 barancura ndataha. Haheze rero hagiye hagenda hahera ibihe ibintu biguma Imana ikazi kanyiyereka. Yewe nkanerekwa kuko je muri Tanzania nari maze kurota 2 mbona Bikira Mariya. Hariho igihe narota mbona ngo Bikira Mariya ari hejuru yacu tumukikuje n'abandi bantu kandi nasenga ibisanzwe mugabo nari umugatolika asenga basi. Rero icyo gihe bari bapfunze bamaze kundekura nkaja mu nkambi nabwo kandi bagiye baza kuntoteza bakaza kunkura mu nzu ngo bagende kunyica Imana igakinga. Hari igihe bigeze gushaka kunyica baragenda baraja inama ko batwica turi mihana 3 ahantu muri village ya B3 muri Rumasi. Bavuga ati barica jewe kumbure nari kwigupfana n'umwana wanje n'umugabo yitwa Rukera n'uwundi mugabo yitwa Bosco n'umuryango wiwe bavuga ngo turabatutsi. Noneho rero umusore umwe ariyumvira ati amaraso ya Zipora Imana izoyambaza. Kubera ko hari abantu bahora baza mu nkambi. Rero kubera ko impunzi ziri hagati mu nkambi zarafata amayira zikagenda ahantu hitwa Mbuba gutera amakanaki zisanzwe zifise amakade. Rero iyo baraba nabi harabo bimwa amakade bitwa ko bagiye gutera amakanaki kandi by'ukuri atari yo bagiye gutera. Hakaba rero hari haba utwana 2 nari narabonye kamwe kitwa Ndorukwigize akandi Wizeye. Nkabuna burasonje bukaza buraza aho naba imbere yaho naba hari abahungu bava hamwe bakazanya abana kugira babahe ibintu by'ibyo kujya. Kubera bari barabakuye Imbuba babazana mu nkambi bari kwa mabrasserie biteguye kuronka amakade. Mugabo hari ibintu bavuga ati abakose ni bagende barabe abo bazi babacire kwa mabrasserie ntibabaha amakade. Rero nabo bana nyimbara bakose ariko sinibaza nta mukose yari kubaza abo bana bari byukuri nta kade bagira. Nabo babacira kwa amabrasserie kuko urumva abazungu abo muri hasere byari byageze aho bibarambira kubera amakanaki y'impunzi. Nyabana rero ngezaho naraba ingene baza bakirirwa bajyamye kuwo muhana bababaye. Je ndabitorera kuko nari cya 2 kuri kose. Kandi naranadoda nari ifise uburyo nari ifise amahera kandi nanje nari ifise n'ikade 2 za makanaki ntegera atabantu ufise iyibarura ryagera naja mu Tanzania guhiga abantu babarugwa kwayo makanaki. Makanaki ni iki kubana utakiza? Makanaki
ni nk'uko unyimba jewe wampaye dufate jewe urampaye nk'ibiro 5 by'ibiharage umpaye ati ngende mugabo nkaca ngerageza ukundi kuntu nkicanga mu bandi nkagaruka kugira wongere umpe kuko utanyibuka urumva uraza kumpa mu bandi rero nateye marikanaki n'ubusuma mbese n'ubusuma rero nyabana ndabatora cyane bashira mu mashure mbere ndanabagurira ikade y'abantu banizo hori bafasha abana bari bazi ubwenge baramenya ubwenge rero harageze igihe abana barambwira turazi waradufashe neza nk'umubyeyi ariko muri kamara magambo bava ahantu muri kamara magambo twarumvise haraje amahoro reka twitahire ndababwira ati nimwashika muhira muze mubandanye kwiga ndabaha imbati inkoko zijya zimbati ati muzoshike muzorore ati muze mubandanye kwiga barataha gusa naje kumva kitwa wizeye ko kasanze abavyeyi bapfuye numva ndababaye tiyo twigumanira basi abo bana rero batahuko rero nyuma niho haje rero babandi bashaka kunyica noneho umuhungu yarazi nyatwana araraba aravuga ati none zipora iyo twabuze n'ibyo kurya yamatwihera ifu y'igikoma yaratoye bandoro kugize arabatunga nk'abana biwe ubu kweri bamwice bamuhoye ngo nuko ngo baba badasangiye ubwoko acaragenda afata umugabo yitwa Gipara yatwara ibarabara rya 19 nabako aramubwira ati ngomba ndakubwira ikintu mugabo ntuze guhirahira ngo kivuge ati ntaribi aragenda aramubwira ati burya rero ngaha muri iyi village ya B3 baraza kwica imiryango 3 Sipora no kwa Rukera no kwa Bosiko ati kandi bamenye ko je nabivuze baranyica pe nawe aramubwira ati we humura uze kubagenda ugumane nabo ibisigaye ndavyimereye nyira uwo mugabo Gipara rero acaragenda byura abandi acarabwira ababarozi batatu we umwe n'umubarozi wo kujya 200 kandi uwo mubarozi wo kujya 200 yari umuntu akora muri Hasere yari na koseye je hubwo nari sister wiwe akaba n'umubarozi hakaba hariho uwundi uwo yitwa Rukera yaba imbere yanje kujya 18 yaba maje haruguru wewe yari nabarozi rero mwijoro njyamye ngiye kuumva nkaza numva ku rugi rwanje bariko barashaka kuhagwanira nkumva igiti cyari hejuru y'inzi wanje umenga kirimo abantu ndebwe ibi nibikibiri ngaha ndabyuka ndacana gatara uwo mugabo yitwa Gipara w'umubarozi abarabibonye hanyuma ngo Zipora ngo humura shango humura ntacyuma abanciye umutima niyo yinumira none nibiki ngo nimihirimbira ngo ishaka kukugirira nabi ngo ariko ngo uhumure ngo turi ngaha turakuraririye ngo ntawe ugukorako yo ndahangayika ndi kumwe n'umwana wanje ndamubyura wa mwana turagumana nkumva hanze bagomba gutemana bakahava bakagenda kurijya barabarajya 200 ngo baze kwica wa wundi yitwa Bosiko bagasanga naho umubarozi arahagaze bwuma n'abantu baho kandi urumva wewe ko ari umugabo bamuvyuye tuyu munsi ntujya murarirona baja kwijegeye kuwo Rukera we yari nabarozi bari bamubwiye ati uyu munsi ntujyame nawe urare mu bandi rero burinda buca bamwe tugende guhamagara polisi yari hafi igituo cya polisi nticyari kure kuko naho nyene hari hafi y'isoko bamwe tishwi nitwaza kubwira polisi ata muntu batemye ntitwava bidukwegera tini murindire batema umuntu tubone guhamagara polisi abandi nitwarindira ko batangura gutemana birababiri nanje ntangura kubwira wa mugabo yitwa ni mundeke jewe ngira ntoroke ndabe kuntu nogenda hariya kwa muganga ngende ku rupangu hariya kwa muganga kwinyegezayo ngoya ngo uvuye mu nzu ngo baca bagufata ngo hubwo guma mu nzu ngo turi ngaha ngo nta ukwica tahereye kuri twebwe mana burinda buca iyo kude nyimba ari kude ibyo bintu biriko
biravurungana sije nabonye burakeye buke rero wa muntu uzeya wa mubarozi wo kujya 20 yari nakose jendi cya kabiri kuriwe nyuma rero yagiye kubitanga arabivuga muri Red Cross aho yakora binyuma rero baranantumye ko bashaka kumenya ati mbega ibintu byaraye bibaye muri bega 3 jewe rero ndagenda barambwira ati humura ntibizosubira iki niki kubera ariko abategetsi bo mu nkambi ntibari kwemera ko abo bantu bashatse kunyica hari bopfungwa kubera barimwo n'abantu b'imigambwe yabo bumva bato bakoma mugabo barankasiringa wihangana ugira iki okay rero haheze imisi muri hasere byaramenyekanye hasere irantumako mbere haragera naho bambwira ati genda uzane bajya abantu bagira babicire hamwe muze tubaganirize uwitwa Rukera we yabonye ahushijwe yaciye atekera arimuka aja hakujya mu yindi nkambi uwitwa Bosiko naramutondanye kuri hasere baratwumviriza barambwira ati rero dushaka tubakure mu ngaha mu nkambi tubajana handi hantu kandi dushaka tubaronderera ahantu mwozobaho mumerewe neza jewe rero kubera nari naraje ngaha mu Burundi nkasanga ba papa babingozi mu nzu nziza z'amatara n'amagogwa nari naraboneye Tanzania nyuma nkiyumvira ariko jewe nubundi nguma nipfuza kuzitahira kwa papa Ekiwacu barakize ndifitiye nababwiye ati genda afise papa na mama kandi bameze neza baratunze barafise n'imodoka ntandi hantu shaka kuja ikesi ndanka ko ibandanya nguma mu nkambi kandi mu nkambi nararonka amahera kuko naranadoda nkaba mfise nyuma naje kuba mfise n'akazi nkora kwa muganga ubwo rero nkumva nta mpamvu yo kugenda rero narahabaye urumva ko byaje kuzunguruka uragenda nyuma nkazoza kwisanga ngeze muri Australia bizori wagiye kuba muri zandoto kimwe warota cagiye rero ngeze muri Australia kubera mbona twihutisha narahabaye hari inzu ya mbere nabayemwo iyo barakubwira ati uzozura iriha uku nuku amahera nayimazemo umwaka n'amezi banayo barayikenera bituma nja no muri leta kuburana biragera naho mvamwo buriya urumva nakubwiye ati hari gihe umuntu aba mu buzima mu byukuri ni heza baramfashe neza baragize iki mugabe icyo kintu cyo kuva mu nzu nacyo ni cyari kindi kintu usibye ko nari ifise abazungu bashigikiye kugira nzoronka inzu ya leta nyuma bampa inzu yitwa emergency uburiho udufaranga duke nayimazemo imyaka 4 ni naho naje kunyerera ahantu nikubita hasi haheze imisi ndayimazemo imyaka 4 leta numvira mpamagaye ati burya tugomba tuguha inzu nyene inzu yawe yabonetse kandi rero muri leta jewe barashaka kumpa inzu mu byukuri ni jewe naza ndagorana barashatse kumpa inzu bashaka kumpa inzu yo muri etage ya 20 ndababwira nti jewe ngiye mu kirifti tinca numva nzunguriwe kubera iki kubera urabona izi nzu zo ngaha ntabwo abantu baza baraza uko bishake ngo binjire birotse rero narakontorora je ko ndoda kandi ko abarundi twama twakutanye kwa gatandatu canke kwa Mungu kuko twaragenda tukagura impene bimanitse icyo gihe impene zari zinazimbutse impene nziza ibazi manitse twayigura 50 y'ibiro birenga 15 mugabo ubu udafise amajana 3 majana 4 ntuyironka umve ko n'ibintu naho biguma bipanda nkibaza none abagenzi bazoza baraza kundaba barinda gufyonda barinda kuvuga guca kuri abo basiti tapu ahantu nta mwidegenge ntawo notereka imbabura ndabyanka rero bigeraho nza kuba mu hoteli barampa ahantu hoteli nziza kabisa ariko nabwo Yezu yashaka kunyereka ibyisi ngene bimwe biba byiza ibindi bibi rero nyuma bacirampamagara barampaye iyo nzu ya emergency nimazemo imyaka 4 nyuma bampiya leta mba ndiho duhera duke
nyuma rero ukuguru kwaguma kunjya nza kwisanga rero ndi mu bitaro. Mu bitaro rero ni byinshi ni birebire, niho naboneye Yezu Kristu araza aransanga aranyivurira. Rero nibwo naje kumvikana nabo bantu aho nari nagize ikibazo, kuko muri Australia naho uri buri kuratambuka mwibarabara ugatsitara ukavunika cyangwa ukagira ikibazo, nkubwira mpora oya barakubwira mpora, ahubwo uraza kwitwara kwiryo barabara barikoze nabi, insurance kakuriha. Ariko kandi hariho abagirira y'ibibazo wanashaka mu mafactory bakabahohotera, n'abandi bagira ibibazo ama insurance cyangwa ikampanye ikakuriha. Nanje rero kubera icyo kibazo nagize niho bampaye amafaranga canigurira inzu hariya y'amakashi, cangura ayasigaye candayazana mu bikorwa byino. Wow. Manishimwe. Yes, ufise urugendo rurerure, ubuzima bwo muri Tanzania bwo mu nkambi bwari ubuzima babaje, uragira muri Australia ubuzima bugenda neza. Dusoze n'igiganiro cacu no munsi abantu benshi tumva yuko tugomba guharanira tuja i Buraya, tuja mu bihugu biteye imbere kugira ngo kumbana twe dushobore kwiteza imbere, dushobore gufasha n'abandi. Ariko kandi hari n'abandi bantu bahurira n'ingorane kubera ko wakuriye mu bihugu biteye imbere. Nizihe ngorane cyangwa nizihe ngaruka mbi ziza kuba mu gihe wagiye mu bihugu biteye imbere? Ibihugu biteye imbere je nitanga kwa karorero. Ibihugu biteye imbere ni byiza, umuji urawubona ukabona amabarabara n'amatage meza cyangwa ukajya neza ukabona ni sawa. Mugabo indero y'abana, abana barononekaye, beshi baranononekaye, n'abandi bana nyene bitwaye neza ari beza barabadogitari bafise ibintu byiza bakora bari kwiterambere. Ariko jewe ntanze akarorero kuri jewe, umwana wanje wa mbere yarase kwiga pe, ndababara mbere haragera nahaja mu bintu byo kunywa ibyo bimogi kubera abagenzi babi. Rero maze kubona ko ageze mu wa 11 akanka kwiga, usibye ko Imana yafashije nyuma kongera agasubira ku ishuri akaba yarize ibya business akaba yarahejeje, ariko nuko nabaye umuntu asenga. Nyuma rero ncandaraba ndavuga ati reka fata umutoyi wiwe ho kugira azopfapfane nkuko ndiko ndabona abana. Urumva ugasanga abantu ibikonda bigenda birajeje, tagasanga abantu bariko barigwa ko n'abasore n'abantu bari bakwiye kuba bari ku mashure canke baramaze gufata ubuzima bwiza, haba mu Barundi haba mu Bakongoma, mbese mu ma community yose, mbese n'abazungu barimo. Ncandazana umwana wanje kwiga mu Burundi. None ni gute umuntu ari muri Australia azana umwana kwiga mu Burundi? Kandi nkabaneze ko umwana wanje yize neza bakamugorora akaba ari umusore mwiza ariko ariga university hariya muri Australia. Yahejeje ino kwiga imanite, ahejeje akija kwiga Australia university cyane. Mu mwaka uheze niho namutahanye aza kwiga hariya. Yari kubwiye inyungu rero kubera ko abana bagendana bamwe bari barapfapfanye bataye amashure. Ndaraba ndabona na mukuru we ari karanka kwiga, reka fate uyu mwana hakiri karataragera mu w'icenda canka atarakura mu mutwe gose, ndamujane. Nta uwo mwana we nta ngorane ziwe yarafise, mugabe iyo ndeka byari kuba bibi. Rero abana benshi b'Abarundi, ikindi nacyo si mwijuru, hari abana benshi b'Abarundi bamaze gupfira muri Australia kubera kwicana. Abana baraja mu bintu by'ubukuku, abana bakicana bonye n'ubwabo. Turafise nk'umwana wo mu muryango nyene, mu muryango nashatsemo, haciye imyaka 2 bamwishe, bagenzi we baraje baramusanga mu nzu baramwica nyene. Uwo twarazize nk'ubu igihe nagomba muri aya mezi 2 ahantu hitwa Brisbane, umwana w'umurundi baramwishe, nyina baramuhamagara ati ngurabe mayite. Abana benshi naba aho rero urumva niko navuga muri community y'Abarundi abo mbanzi na yabandi bana benshi, abantu benshi ukumva kana kagakobwa kahanutse muhira ngo barakisha, hari ubwicanyi bubi. Hanyuma abana, hari umwana umwe w'Umusudani
yarabwiye nyina ngo mpa amafaranga ubunyene ubwo ni umwana nk'urumogi ibiki n'ibiki mpa amahera nyina wiwe ati iki gihumbi nicyo tugomba kurihinzu ndakiguha gute hanyuma turihinzu gute ngo utayampaye ndakwije ngo mpa amahera nukuri kw'Imana aramwica abantu b'abagabo bagafata abagore babo bakica nzi nk'uwundi mugabo yishe umugore wiwe umuntu w'umurundi afata umugore wiwe yarabyaye rimwe amuhoye iki urumva tugishika muri Australia yaraduha amahera hanyuma hariho n'igihe yavuga ati abana hari umuperezida nako kiya gihugu nta perezida kigira premier ministre twebwe dukwahora dutwagwa n'ujya mwamikazi yitwa Elizabeth wo mu Bwongereza ni watwara na Australia urabona ubu hari shari rujya muhungu wiwe rero hari umuministri yahora atwara niyo umubyeyi urazi kubyarira muri Australia nyagihe nahabyariye abana babiri nahabyariye batatu ariko uwa mbere barankubise 5 wa kabiri bankubita 5 uwa gatatu bari babyugaye kubera ayo mahera abantu baza barayicaniramo rero uwo muhungu uwo mugabo afata umugore wiwe aramwica muhoye amahera 1000 bari batanze baha umwana kubera urumva baragera igihe bakavuga ati abana nibabaha amahera ya naye leta ikabisinya ababyeyi bakakira amahera rero urumva hari ibintu byinshi kandi abantu b'abanyafrika twarajanye y'imico itabereye kandi itandukanye kuko mu by'ukuri umuzungu naho wota miliyoni hajya akayitora nta wamubonye arayatora akajana kuri polisi burya natoya ya mahera nyimba ari telefone naho yo itora kwibarabara agasanga harimo utuntu tundanga akabona ko mwo concession mbese adresse yanje akabona arayinzanira canka atabonye icyo kibyemeza akayizana kuja ari umunyafrika abanyafrika urumva rero dutoye ikintu tuvuga tuzira cyane tuvuga tuzira cyane ukubita mu mufuko n'abandi nkanje aho ngeze no ikintu sinogishira mu mufuko no kijana kuri polisi sokaraba ko hari adresse yiwe yes ariko nyene urumva rero ko government yagiyeha uburenganzira burebura abana ukumva ati umwana nyimba ageze kuri iyi myaka zuramuha amafaranga gutyo rero abana bamwe banka kuza bariga ngo bitehe iby'amashure kubera bararonka amahera canke icyo gihe umwana ageze ku myaka 6 baca bamukura kuri nyina bakamuha ikade yiwe akazararonka amahera yigenga rero ibyo bigaca bituma abana bigira gusayangana badutse mu ibyo bimogi gutyo abana bagaca bapfapfana abagore bagiye n'abagabo bubahana bagezeyo bamenye ko umugore afise uburenganzira bwa mbere nyimba yubasha umugore mugabo bamba barire si bose nyimba yarubasha umugabo bwa mbere bagishikayo canke imyaka 2 kindi gihe umugabo yavuga ati koropa nawe hano turaringaniye genda uteke nawe genda woza abana ibyo nabyo byatumye bamwe ingo zisenyuka kandi muri Australia bakubwira nyimbura umugabo ugasanga umugore wawe ajyamanye n'ubundi mugabo yinjije uwashaka reka bamara ibyo barimo kumbure muraza kubisubira ariko witonde kuko ni wavuga cyangwa ukamukankamira birabizindi ngorane urumva rero ibyo byose ni ngorane kindi nyimba umwana wanje amenye igikombe nyimba ko zikosa runaka sinkubite singirike ninakubita cyangwa umwana akaja kwishura akavuga ngo urumva ngo mama yankubise mama yankankamiye baca baza nyimba ufise n'indiri munda bararindira ukavyara bagatora umwana batwara wowe abavyeyi benshi bahetsa amaboko bagiye bahetsa abana urumva rero ibyo ni ibintu bimwe naho wokwanka umwana nuko ari birebire jewe barashatse kunyaka abana naho wokubita umwana
ntabwo kubitira umwana kumwica. Umwana twese twakuze abavyeyi baduhana kandi ukamenya ati mama yampaniye kijya kintu. Rero hoho ntukubita umwana, ntugeze, ntukubita umugore, ntugeze. Numva rero ibyo byose ko hari abo byononera. Yes. Hari abantu benshi bazi ko ubuzima bwo mu bihugu biteye imbere ari bwo buzima bwiza, ariko kandi urumva ko umuntu ashobora no kuronkera ngaha mu Burundi warashima agatera imbere gusumba ari n'umuntu ari hariya. Ariko kandi cyangwa umuntu ari muri Australia cyangwa mu bindi bihugu biteye imbere akarungika umwana we kwiga mu Burundi, kuko mu Burundi ari amashuri meza ateye imbere ashobora kwigisha umwana wawe akagira ubwenge novuga bukwiriye kandi bwinshi, ndetse n'indero nziza, n'indero kama ngaho iwacu mu Burundi. Rero dusoza n'ikiganiro cyacu, ni cyo kintu ushobora guhanurira ugwaruka muri rusange? Ikintu nohanurira ugwaruka canke n'abari bo bose abari ngaha mu gihugu cy'u Burundi, mu by'ukuri nibareke kumva ko bazogira ubukirira ruko bagiye mu bihugu biteye imbere. Hano mu Burundi urugwaruka ukipanga neza ukaba ufise umutahe, urashobora gukora ibintu byawe ukadandaza cyangwa ukarimisha kandi ukaba wotera imbere. Isabira abarundi nibareke guhemukira aba diaspora, kuko ingorane abarundi bafise nuko bumva ko niyabona ikintu cya mugenza nziwe kiri hajya aranamwica kugira kigarurire. Aho rero ntaho biba biriko birakugeza, kuko Imana ishaka umuntu wese akore kandi mbese areke guhohotera mugenzi we mu kumunyaga ibyiwe canke se mu kumuharabika, hanyuma bakore biteza imbere, kuko ngaha mu Burundi hari abateye imbere kubera bakoze. Mu bihugu biteye imbere ni byiza kujayo, kuko abasore bacu bari hariya muri Australia na za Canada n'ahandi baravayo baje gutora abakobwa ino, baje gutora abagore ino, bakaza kubera banka bariya bakuriye hariya imico yabo bamaze gutorana y'abazungu. Rero hari gihe aza gusa nkanurira abakobwa bagabe, kubera umusore wa hariya canke umuntu w'umugabo arazi urumva kuvunjisha 1,000 ugakuramo miliyoni 6 z'amarundi uryama n'ushaka. Abakobwa bino nabicyo maze kubona, kubera nuko ari birebire nanje byarambaye ko nazananye n'umugabo wanje se wabajya abana 3 byarigeze kumba ko ku kibuga cy'indege nga mu Burundi bahakwa no kwangirira nabi. Rero uwo mukobwa nabanza shishoza arabe. Ndashima hariho abantu genda umuvuga butumwa abantu benshi hano mu Burundi baranzi, hariho abantu bama banca ko bakanungikira n'amafoto uyu muntu uramuzi, bariko barabadanganiriza abana. Kandi mbabazwa n'abana cyane bo ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Nyimbura mubonye ngo ni umudiaspora n'igiki, umudiaspora n'umuntu nkawe. Nababwiye hariya bagezeyo ubuzima burabacanga, birirwa rukwinywera gusa, ntibishiramwo ngo bakora ubuzi canke bagira iki, bakabona ajya amahera leta ibaha bakumva ko byaheze. Rero uri umukobwa ukabona uwo muntu ngo ni umudiaspora akakubesha akagutera inda, usigarura rero uwo mwana ntiyongera no kukwitaba. Nzi benshi byabaye. Abakobwa rero nibagugabe n'abasore, kandi hariho abadamu benshi baraza karaba gasore keza nk'uko noca nicagurira wewe, ariko yeza mbabarire umutima wanje ntabiri ugacuraba nkawe ndiko ndakuraba ungana n'umwana wanje nabyaye, ukaza gufata umusore nk'uko ugiye kumushira mu bana bubangana nabo wabyaye. Ibyo byose ni ngorane. Ugaca usanga bamwe bariko barabwira ngo je ngo sinarinzi ko ufise abana bangana uku. Hari n'ababyeyi babazana ugasanga abana babo b'abakobwa bariko baragwanira ku uwo mugabo umuntu aba yarazanye, benshi baravanye. Rero umuhungu niyabona umumama ntahahamuke ngo aze urazi kuja mu isengero ngo ugiye gupfunga impeta n'umugore angana na nyoko canke aruta nyoko ngo ukunda uje iburaya. Ibyo vrema abahungu bakwiye kuza barabyitondera, n'abakobwa bakwiye kuza baritonda, kuko mu hariya ni nk'ahandi naho hariho ibibazo. Kandi rero kimwe cyo Imana imbabarire ni nko muri Sodoma na Gomora, kuko ibintu bihabera. Umusore mwiza aho kugira atone umukobwa ngaho yatoranye n'umusore nkawe canke yatoye imbwa niyo bariko barapfunga impeta.
umugore mwiza w'umuzungu kazeho kugira atore umusore mwiza canke umugabo ngaho ariko arambikana impeta n'imbwa ngo niyo yashimye ni uzokunyebwira ndabikwereke mu butuma nkora ndakunda gufata ayo mavideo nkayerekana abagore bariko baragira ubukwe n'abagore canke umugore ari karagira ubukwe n'imbwa ibyo byose je nama ndabyigisha nkabibwira abantu rero nibaze baritonda. Yes. Reka ndagushimire cyane kumbe tuganire byinshi bitandukanye kandi byigisha. Ndagushimiye cyane rero. Nanjye ndabashimiye kandi abantu muze muririnda kugiranira nabi kuko je hariho abantu bangiriye nabi bakageshaka kunyica mugabo ubu bakaba nkaba nkiriho rero umuntu yirinde kugirira nabi mugenzi wiwe abantu twese tubahana imbere y'Imana turangana. Yes, merci beaucoup mugiye musanga dukurikirana ndashimira cyane gose ku biganiro twaravye cyangwa mwe na mwe mwaravye kuva ku ntango gushaka kumera ndabashimira cyane gose.